that you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Ati nderitse ndafise ureretse pe ndafise concert niko ndategura le 26 z'ukwezi kwa kane nyene asa nahageze. Le 26 ni yindi ndwi ni yindi ndwi turimo ivuye mw'iyindi bizobera Bujumbura Cyaramagahaye aho bita kuri Hope Church. Concert yitiriwe Ndaguhaye Ikaze concert. Tuca tugenda kuraba ijambo ry'Imana mu Baroma wait 14 Abaroma ubona mwe w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Kuvuga mbere yuko duhereza ikaze umuntu bwa mbere tuzobanza guhereza ikaze Imana kwanza. Wow. Bakunzi ba Akamo TV ndabaramukije cyane nonga ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Ni Krista nko mumaze kubyumva, murabona ko dufise umutumire. Ndabaha ikaze rero kugira ngo mushobore ko mwakumva ibyo guma tuyagire, atubiye nimba ari jeune fille, nimba ari umunyeshuri, nimba ari byose bitubwire. Rero ndamuha ikaze kugira ngo abanza turamukiriza abakunzi ba Akamo TV yongera nabidondore. Karibu cyane. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana gaze imitima yanyu. Amina. Ku mazina yanjye bayitwa Priska Lena Ganshaka. Priska Lena. Priska Lena. Ego. Ni Priska hama Lena. Ego. Wow, kofisa amazina meza none. Basha guys, abantu bariko barakurikirana kino kiganiro ni mumbiro no muntu turasa. Ni mubimbwiye. Duhure muri commentaire mumbiro no muntu ko tudasa. Mugabo abanzi nibo baza kumbwira ko dusa. Yes, Priska. Turashaka kumenya uri umuntu ki mu buzima busanzwe bimeze gute? Kwa ndabona neza ko umuntu akuravye deja arashaka kwibwira ati cyawe uyu muntu kweri no munyashuri cyane uyu muntu ni mu universitaire ariko kuyu Burundi tugire rero bimeze gute? Haba jewe ndumunyeshuri niga mwaka wa nyuma. Wow, mu finaliste. Uti rero duhindure imise tuvuge mu gifaransa y'imki ni mu Congereza hake. Okay. Yaruko sogumiza mu Kirundi nakibazi. Ego. Yes, inyuma rero yo kuba umunyeshuri usengera he, inyuma kandi yo kuba umunyeshuri ukora iki bimeze gute? Inyuma yo kuba umunyeshuri bwa mbere ndi umuririmbyi neza cyane. Imana. Wow. Nsengera muri Junem Church niho nkora ibikorwa by'Imana. Mu buzima busanzwe nyine nkora igikorwa cyo guhimbaza Imana. Wow. Eske guhimbaza Imana n'ishure birajanye? Guhimbaza Imana n'ishure jewe ndabifatanya byose. Bigakunda. Ego. Biri seri? Ego. Gute uva ku ishuri 14h ukanajyana renforcement hamwe ukaja muri repetition cyangwa ukaja kuba uri muri ndi ku giti ciwawe? Ego. Wow, ukaba woja ahantu ugafata umwanya ugasenga ukafunda indirimbo ubifatanya gute bimeze gute? Muri make jewe ndakunda kwiga. Ariko kandi ndakunda n'impano Imana yampaye. Kandi wasanga ubona uwa mbere? Eko ndabitora vraiment. Wow. Nubwo natonda ko bikwiriye ku ishuri ariko ndabitora. Muri make sinkunze yuko ibintu nkora haba igipfa. Ni kuvuga byose ndabikora ku buryo atakintu kimwe kigongana n'ikindi. Yego, kandi kagenda neza. Uratubwiye ko uri umuririmbyi. Eske urafise ama platform ukorerako bimeze gute? Uwo kurondera yo kuronka gute? Je ndafise ama platform nkorerako. Ndafise Facebook. Wow. Kuri page bayitwa Priska Lena. Ndafise TikTok nayo nyene ndayikoresha. Izina n'iryo nyene Priska Lena official na YouTube na Instagram. Neza cyane. Gashoboye gukoresha. Wow, ni nka zose. Ntabwo yamuzike gusa urumva ko ari nka zose umva warabihagurukiye bisigure ko uri umuririmbyi akaze cyane. Félicitations anashimwe. Yes, by the way murabona neza ko munamaze kumwumva mwijwi urumva neza ko ari umuririmbyi. Ndifuza kumenya indirimbo Priska afise indirimbo zingana gute kuri channel ya YouTube cyangwa se n'ahandi bimeze gute? Muri make jewe indirimbo ziwanjye sinashobora kuzishira habona. Ariko ndazifise nyene ziracari mwibanga. Ego. Zirashobora kuja habona. Kubera iki mwibanga? Kubera yuko turiko turabitegura. Turabitegura isahani yagera izoja habona. Wow.
Priska afise iyahe ntego uyu munsi ko yitwa umuririmbyi? Hari abaririmbyi benshi iyo batanguye umwuga wo kuririmba canke se bamaze kubijamwo avuga nti jewe nkeneye kuba umustar canke se nkeneye kuvuga ubutumwa. Priska afise iyahe ntumbero? nka jewe Priska nina intumbero mfise muri kino gikorwa nkora co guhimbaza Imana. Bwa mbere na mbere sindabikora kugira ngo namamare, oya, ariko ndabikora kugira ngo nkegere abantu ku Imana. Wow, Ico kintu nyamukuru gituma ndabikora. ubigenza gute? Kino gikorwa co guhimbaza ndagikora kugira ngo sindagikora kugira ngo namamare ngere kure, ariko ndagikora kugira ngo nkwegere abantu ku Mana, cyane cyane bagiye abantu b'abanyabyaha batarashobora kumenya Imana bayimenye biciye mu Imana yampaye. Ubigenza gute? Eske ni muri eglise gusa babandi bakora mu eglise locale cyangwa unatishobora kuba unategura n'ibintu by'ibikorane ukavuga ati okay, usibye no kuri YouTube kwa kandi mu ndaronka reka ntegure nsabe nko muri eglise urana ko kuri n'umunyeshuri deja ukavuga nti reka nsabe muri eglise cyangwa se nsabe n'ahandi hantu ushobora kuba no hakorera igikorwa bimeze gute kugira ngo ushobore ko bigarura abo bantu? Ubwa mbere na mbere nkorera muri eglise. Ubwa mbere na mbere ko ntabwo ashobora gukora igikorwa adafise ata neza cyane. Nkorera muri eglise hambavu yo gukora ibikorwa by'Imana muri eglise, igikorwa cyo guhimbaza Imana ndategura abaevenema nkasohoka hanze ya eglise kugira ngo nshobore gutwara ubutumwa nk'uko ijambo rivuga ngo mugende mu mahanga yose mubwire ubutumwa neza cyane. nanjye nkorera kuri iryo jambo, ndasohoka nkagenda kubwira ubutumwa bwiza abandi babikoresheje mu mpano yanjye. Priska, niyo mpamvu nakubajije nti eske umwuga wo kuririmba n'ishure birajana? Hari igihe usanga ufite n'akandi kantu wikorera mu buzima busanzwe ugasanga widandaza utuntu ibintu nk'ibyo. Eske ubu mwanya wo gutegura ibikorane bigenda gute? Challenge muri uno mwuga wawe zari nyinshi bimeze gute? Uzitambuka gute nimba zihari? Muri make kungere ndabifatanya. Bwa mbere na mbere nakubwiye ndi umuntu ndakunda muri make ingabire Imana yampaye. Ni kuvuga niteguye kurwana n'ikintu cyose kizoza kibuza guhagarika ino ngabire Imana yampaye. Ni kuvuga muri make nk'uko nabikubwiye bwa mbere ku ishuri ndatonda. Iyo mbonye hari ibikorwa ndiko ndategura bijanye nyene n'igikorwa cyo kuririmba, ndasaba uruhusha ku ishuri. Bakaruma ça veut dire ko bakunze kuri muririmba? Ego barazi ndababwiza ukuri nkabwira ati jewe ujya afite igikorwa kimeze uko nagomba mu nkurugusha gusaba hama bakaruma barantahura baranyumva kubera bamaze kumenya, hanyuma agenda nkakora ko bikaze none. Ego bitaba yuko naho hari igihe ndindira amasaha yo gutaha agize nyuma aho nshikiye muhira niho nkora ibyo bikorwa. Nta gihe birashika utegure event ufise nka interrogation ku ishuri examen ibintu nk'ibyo ugasanga bacanganikiye mu mutwe cyane? Muri make nta kintu na kimwe n'iki kuko ku ishuri hari igihe mba mbona yuko biri ngombwa yuko bishobora gutora kuko nubwo dusaba urusha tubona yuko bishoboka kunda. Hari igihe mbona yuko bitokunda nubwo womereze urusha nshobora kuba mbeshe ikintu rero ubwa mbere na mbere cyabanza kuba ku ishuri cyane cyane nk'ariho interrogation cyangwa examen zishobora gusiba examen ndayikora hanyuma mvuyeyo hanyuma nkashika muhira nkategura. Nta cici kindi nta na kimwe cici kindi vraiment. No umuririmbyi ahubwo abandi baribesha. Yes, reka tubandanye ikiganiro cacu ko murabona neza ko dufise umuririmbyi kabisa. Sinzi ko hariho bamaze kumukurikana mu bakunzi ba Akamo TV, duhuriye muri commentaire mutubwiye ati Priska mumuzi gute mu miririmbire yiwe, mumubona gute, eske n'umuntu akwiye kubandanya canke yicarire byande bwa ati vraiment ntavyo uzi nushaka yicarire uri kuronora amahera yawe. Priska ndashaka kumbwire nta gihe na kimwe barakubwiye ati vraiment oya vraiment reka kuronora amahera yawe icara ntavyo urimwo, nta gihe na kimwe biraba? Sindigera no mu muntu akinege ambwiye ko badabihagaye. Wow, biri seriye. Abambona bose bantera intege babwira ati tongera kure. Kuneye amatsiko. Kuneye amatsiko. Ndakeneye kumwe n'uririmbo, ndakeneye akapera. Akapera kabisa. Donc numva menga ndagiza amatsiko kuko umbwiye ngo nta challenge nimwe
urahura y'umuntu akubwiranye Priska vraiment oya tuvugane ukuri nk'abagenzi oya vraiment hagarika nyemeze ndagusabye ndirimbira indirimbo imwe yawe cyangwa se yundi muntu w'ukunda oya yawe ibe wanje ariho indirimbo nanditse mvuga ngo mu maso nayo ndayifise nyene gusa nirasohoka ariko ko ngo bisabye neza cyane ego mukovye mu gusenga mukube mu maso kugira ngo Imana ibabe hafi kuko abo turwana saba inyama n'amaraso ahubwo nimwe muzungizima uruwa gusenga uruwa kugira ijambo kugira ngo Satani ntinjire kugira ngo Satani ntinjire bamaso kuko Imana yakugize bamaso kuko Imana yakugize wow guys abantu mutari ko murambona namerereje iri cumu ragyumva koko ndatahuye impamvu yakurambye katari umwana guca intege eske rishitse muri studio ndagize amatsiko ngomba mbwira abakunzi ba Akamo TV ko umuntu ataragira subscribe kwa Priska Adumuhombe nce ngirwa ko ndakubaza Priska eske nuyifundira indirimbo ukicara ukandika nk'indirimbo niba wayisoma bamaso ni iki cyatumye uyifonda kuko numvise amajambo menshi ni nk'umuntu bari kurabwira kugira ngo ashobore kuba yoteramira ingabire yiwe bimeze gute rero bo bwa na mbere ukuntu indirimbo nashoboye kuyandika akenshi ndakunze kubona abantu turakorera mu ngabire Imana yaduhaye ariko kandi turakunze kuba turi abantu twanjana akenshi iyo tumaze kubona cyane nk'abari nko kubaririmbyi iyo tumaze kuba turirimba abantu bakatwemera bakatuvuga neza bakatuyagiza tubona yuko ibintu byamaze guhera ariko amavu yo gutera imbere gutera intambwe biba bikwiye ko umuntu ashishikara kuba maso uko umuntu atera intambwe nuko agira n'abasi benshi kandi uko umuntu ategura yiyumvira kazoza akiyumvira kugera kure cyane Satani nawe hajya aba yamaze kubibona avuga ngo mategura ikintu kizoshobora kuguhagarika kuko Satani ababona amasezerano dufitaniye n'Imana agerageza kuyagwanya niyo mpamvu indirimbo nayanditse kugira ngo ku muntu w'umunyengabire umuntu Imana yahamagaye kuvuga cyane ibyo yakora byose nubwo yo bageze kure ashishikare kuba maso kuko Satani ashobora kumutega karangira asubiye inyuma nanjye mu buzima ndi wa muntu ntagomba gukora ikintu ngo gisubire inyuma kuvuga niyo ndiko ndakora ikintu nyuma niyumvira mbega nta ntambamye nshobora guhura nazo aca bituma ngomandi maso nyene ariko uraciye ubwenge cyane kabisa kuko umuntu arinda yiyumvirira kazoza kiwa atanahagera cyumva neza ko aciye ubwenge birenze cyane ariko rero nubwo mbwiye yuko wabwiye abandi bashobora kuba guhagarara mengiyo ndirimbo ni kuraba indirimbo ni kuraba bo nanje ubwanze nubwo nabyanditse niko maze kubona niko maze gutahura ni kuvuga ndamaze gutahura yuko muri ino ngabire yanjye niko nakoreramo yego ntabaye maso ndashobora gusubira neza cyane kuvuga rero maze kubibona byabaye ngombwa ko ndabibwira n'abandi bantu bariko barakora bakorera mu ngabire Imana yabahaye nabone ni kuvuga ni nko gukebura nabo kuvuga ibyo namaze kubona ko je bishobora kunshikira nabikebuye abandi neza cyane ufise ubwenge cyane uraciye ubwenge Imana yaraguhaye ingabire ndende cyane ntiyaguhaye ingabire gusa yo kuririmba ahubwo ufite n'izindi ngabire no gusenga cyane ngizifurure kugira ngo n'abandi bazibone ndi baza bafise bakwigirako yes mfate kuri iyo jambo nyene ni igiki umaze kubona kikuri ko kimaze kwigisha abandi ikintu kimaze kwigisha abandi ukakibonesha amaso wewe nyene muri make bwa mbere na mbere jewe
kuririmba kwanje abenshi bavuga ko ndi icitegererezo mu banyarwaruka ko akenshi ndakunze kumva ibishinga nahe bambwira ni ati uri umukobwa vraiment yubaha Imana, umukobwa aririmbira Imana koko biragaragara ni Imana iri muri wewe. Bo ikintu banyigira ko ukuntu nifata akenshi ndakunze kubibona ku nshuti zanjye abagenzi banjye barakunda kumbwira ati turagomba kwifata nk'uko wifata kubera akenshi ukunze kumbwira umuntu w'umusangeze mu kazi ukora mu kintu cyose urimo usanga uri umusangeze ati ibyo bintu vraiment natwe biratugorera turagomba kwifata nk'uko wifata. Bakunze kumbwira ko nifata nk'umuntu kandi uri umwana kandi uri umwana muri make inyifato zanjye akenshi abantu bakunze kuraba uburyo bitwara neza cyane. Kenshi iyo abaririmbyi bariko barakoresha interview barakunze kubabaza ngo watangiye kwibona kwiyunga buri yawe ryari, bakavuga ngo muri Sunday school ngo mu biki ibintu byinshi je cyo kibazo sinkunda kuvuga ubutumwa ko wabivuze cyangwa se ninde yagusunitse ati genda ukorera Imana imeze gute dukore mu Imana dukore byagenze gute kuko Imana yene yakwihamagariye. Haba murakoze cyane. Muri make intango yanje yo kuririmba yego nta muntu yasunitse nabyisanzemo nisanze ntagomba kuririmbana n'abana nisanze nkunda kuririmbira mu bantu bakuze ni kuvuga narakunda kujya mu bantu bakuze dore no muri Sunday school ntiwaciye muri Sunday school warishima nagakoreka nk'umwana basi muri make nakuze nifitiye confidence kakantu bakubona ko bakwiga ko katangiye kiri umwana. None nta muntu basi wowe uvuga nti hari abantu bakunda kuvuga ngo ndakunda ingene Israel mbonye aririmba ndakunda kubona ingene Daniela aririmba donc nshaka ko mera nka Daniela. Ninde muntu wowe wariganye kugira ngo ushobore kuba kumva jewe nshaka kuririmba nka Daniela cyane nshaka kuririmba nka ba Messi cyane mbe ni Messi hajya ntumbaze je abaririmbyi barangora bimeze gute rero bahaba nko bivuze ko namwe ngeze ko icyapa ofisiye baravuga rero nkurikirana Messi cyane. That's why uvuze ni ngiye ngenda yibona ndamukunda cyane. Haba hari nk'indirimbo zibuze indirimbo ya Munda yiwe Jesus you love me too much ndayikunda cyane idushishirize ko ndagusaba bon nyine sinzi nabikunze shaka uyindi mbere tu ndayikuririmba go bukoze agace na gato gusa n'ubwenge nuririmba mbere yo barashima ko yabikunda nakunze ingene nuririmba with so much peace and joy your love may say you make my life feel brand new. All your promises are yes, and they make you not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Guys. Nuwanka urukwavu aremera ko gwiruka muri commentaire duhurire nta bindi bintu ndengejeko duhure muri commentaire mumbye ati Priska arakwiriye kubandanya canke Priska arakwiye guhagarika ncampebu akakazi nkora mukavuga yuko Priska atakwiye kubandanya nane nzoshamanika amaboko muganye bwabundire n'ivyo nkora nta n'ivyonze. Priska ndagushimiye cyane rero hama tuko turarangiza ubavuze ngo urakunze gukora mama event jewe ndifuza kukubona one day yukura performing nta kantu utegura kugira ngo basi ndoze ndohera amatwi nanje nzana n'abagenzi banje vuga ati umugenzi wa kuko twamaze kuba abagenzi deja jewe tugende mu nshigikiyo ndafise umugenzi kabisa turafise misi mu Burundi kuri ahubwo ndaguhaye ikaze ati nderetse ndafise ureretse ndafise concert niko ndategura le 26 z'ukwezi kwa kane nyene asa nahageze le 26 ni yindi ndwi yindi ndwi turimo ivuye mw'iyindi bizobera Bujumbura Cyaramagaye aho bita kuri Hope Church concert yitiriwe ndaguhaye ikaze concert
duca tugenda kuraba ijambo ry'Imana mu Baroma 8:14 abarongorwa na mwebwe Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Kuvuga mbere yuko duhereza ikaze umuntu bwa mbere na mbere tuzobanza guhereza ikaze Imana kwanza. Ndakunze kubona abapasiteri benshi simenyereye ibintu by'abakizwa pasiteri Adventiste akavuga ni ku mpera z'umwaka kuri Pasika kuri Noel turafise iteme yitwa yitiriwe ko inzuka ya Yesu no guhereza umwaka. Ni iki cyatumye nitwa iyo event yawe cyangwa concept yawe iryo zina ngo ndaguhaye ikaze? Ni iki cyabiteye? Muri make impamvu ni iyo pasiteri na Yesu ko ndafise nakubwiye ko mfise indirimbo kuko zitarahabona. Ndafise indirimbo nzogaragaza yerekeye iyo teme nyine ndaguhaye ikaze. Niyo mpamvu nayitiriye ndaguhaye ikaze kuko nzoba ndiko ndanapresenta indirimbo zanje neza cyane ubwo zitarahabona mugabo nzozipresenta muri iyo concept uko ndategura. Abisiguye ko ari bizoba biko bigenderwako uzoshobora duha amasanamu tuzoronka bizoba biriko bigenderwako ariko kuzoba ari kubereka indirimbo ziba dafise ni kugira ngo nyine ndabategure hakiri kare kuko abantu kenshi barakunze kumbaza ati nta ndirimbo ufise ariko kandi ndadifise. By the way nshingira amatsiko gutegura concert si ikintu coroshe. Hariho support nishengero uri gusupportinga, there is someone hajya gufasha ati vraiment nakunze ingabire yiwawe dukeneye kuyiterura ikure tuyereke n'abantu. Bimeze gute? Muri make sinavuga ngo nishengero ri supportinga, sinavuga ngo ndafise management. Ni jewe nyene ku gatwe kanje kuvuga ndabikora ndabitegwa n'umuhamagaro ndabitegwa n'ukuntu mba niyumva nyene mba numva ntoshobora kwicara ntariko ndagakora. Rero canumvira mwemu yera hanyuma igikorwa nkagitegura ngasenga Imana ikampereza uburyo. Donc uburyo buva mu ijuru twitwa ngo ubu buryo ndavuga hegenda ukore concert. Hambavu y'ibyo ndafise abantu bankunda ariko sinovuga yuko aribo bantu nyene banyishinze nyene baranyemeye. Nyene bya nubwo ati vraiment ndafise concert ndashaka mu nyene ndategura igikorwa negera mu barongozi avuga ati je burya ndategura igikorwa ndafashe hanyuma nakikora mu bose n'ubwo ndafise support nyene iboneka. Uzo buri wenyene nzo bitegura nyene gatukanje nta bandi nzotumira bashoye ko bajoye natumiye abandi bari bindi tubwire kugira ngo tumve basi tugize n'amatsiko kugira uwo munsi wa 26. Ndatumiye Happy Stars team. Ndatumira n'umuririmbyi nyene basanzwe bamenyereye yitwa Elvis Cleverson bamenyereye kuvuga kwa Facebook cyane. Ndatumira n'umuririmbyi yitwa Grace ibona. Ndatumira n'umuririmbyi yitwa Finesse. Ndamuzi cyane ryari ayikorekizo bakiryoje guys. Abakunzi ba Kamo TV mwese ndabatumiriye murazi ko dukundana tukama dusupportingana muri byose. Jewe nzobamagaze ku mabisi hano tudafata bisi yahehe kwaza bari muri ville direct. Uvuye muri ville ufata bisi ishika Carama. Shitse Carama mucubaza ati mugahene ni kuvuga ugenda gatoya cyane hariho ushitse hajya bisi zihagarara ku station ugenda gatoya ucubaza ati ibarabara rigana kumbaho bacha bakwereka kuvuga ibyo barabara ushitse ko tuduga gatoya bacubona urushengero aho cyane. Ndumva no gushimira cyane Priska. Ndagushimiye cyane ku bwitange kuba wita mu muhamagaro w'Imana. Ntitwavuga byinshi pe ariko ndagushimiye kandi ndaguteka uhaje. Nubwo wavuze ngo nta support ihari sinzi ko umuntu yokwiyumvira ko abakunzi b'iwacu barakunze gusupportinga Imana. Nimba aravuze ati je nkunda kwikorana it's okay mugabo uvuze ati je ndakeneye support ndakeneye management barakunze kubikora ibyo bintu. Iske amijyango uruguruye canke warugaye ati je nkeneye kwikorana nzovuga ubutumwa jenyine. Muri make sinashobora kubikora jenyine ndakeneye abafasha neza cyane. Ni kuvuga ibi ndiko ndabikora mu buryo nyine ntashobora kuronka abantu bashobora kumushigikira neza ariko ubundi bwo ndakeneye support neza cyane. Support ndakeneye abantu bashobora kumara jinga hanyuma nkakomezamo
neza cyane urabona ko igikona gitanguye nubwo ntafise abasapotinga kugizako uriko uracakora neza cyane nta gucika intege murabyumva neza. Norangiza noba ndabatumira abakunzi ba Kamo ndabatumirira kabisa. Rero nabwiye ko nzampagaze ku mabisi ya Carama muri ville le 26 tugende kuraba Priska ije donc ntazotambe yirorera. Rero ndabasavye guys mwabyumvise ko neretswe nariko ndisabira ati nzoza kuraba uko performinga ryari mwumva ko event ihari concert ihari ndabatumiriye. Rero ukeneye ko tuzojananya n'ikintu muri commentaires ndakeneye kubona Priska kara performinga tuze tujana. Yes, ndagushimiye cyane rero Priska kuba waduhaye n'umwanya twayaga. Ndibaza sizo zacu zibonye neza sinzi ko zagufashe nabi. Wafashe neza kureba. Wow. Amina. Ndagushimiye cyane rero nongera nshimira bari kudukurikirana kuri Akamo TV. Ndabasaba ko babandanya kubana natwe, ndabasaba kandi ko babandanya gushigikira ingabire nk'iza Priska. Murakoze cyane rero naho utamundi biganiro murakoze.